Kuri uno mugoroba habaye isanganya ry'umuyagankuba mw'ikambi ya gisirikare iri ku Musaga, aho ahari ububiko bw'ibigwanisho kubera umuyagankuba watumye hasha. Hariho abantu rero kenshi babonye ikibi imisi yose uca usanga bavuga ngo ni ibi. Mu Burundi bavuga ngo urupfu n'imfane birajana. Nagarahuge hajya ko ata muyagankuba ubayo. Je naratwaye kya gisata kiraba ibijanye n'ibigwanisho urabizi. Ni ibintu nzi n'ahantu naguma ngendera ndahazi. Ikintu ca mbere kizira ahari mwene bijya nta muyagankuba ujaho. Tekano umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru dushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Turabahaye ikaze muri iki gitondo mu makuru agezweho, turi kwigenekezo rya 19 ndamukiza 2026. N'umwanya w'amakuru hagezweho yihuta cyane avuga mu bisata bigiye bitandukanye, nkuko uza kuvyumviriza turaza kubahereza idonido mu ngingo nkuru rero tuza kwibanda ko nizi zikurikira. General de Brigade Gaspard Baratuza ari mu vyago bikomeye cyane nyuma yo kubesha ko mw'ikambi ya Kabazi hoba hari umuyagankuba. President Varisito Ndayishimiye mu kiganiro agize n'ikimenyesha makuru yaga akaba yaranyomoje ndetse abeshuza Gaspard Baratuza muvugizi w'igisirikare c'u Burundi ngo yoba yarabeshe abarundi. Mukaza kumviriza mu majambo n'amajwi ya Varisito Ndayishimiye ubwiwe ingene yoba yarabisiguye. Gaspard Baratuza turaza kurabira hamwe ibishobora kumushikira, dore ko noneho yabitangaje ku mugaragaro yaba ku mbuga ziwe ndetse no bimenyesha makuru vya leta. Abantu rero bakaba bari bizeye ko ivyabaye ari isanganya ry'umuyagankuba, ariko President Ndayishimiye akaba yaranyomoje ndetse anabeshuza Gaspard Baratuza. Ingingo rero Varisito Ndayishimiye ashingira ko avuga ko isanganya ryabaye ritatewe n'umuyagankuba. We ubwiwe avuga ko ico gisata ca logistique muri FDNB yoba yarakirongoye mu myaka tambutse, ndetse akaba yarashikirije ukuri kose. Uraza kuvyumviriza muri aya amakuru. Turaza kugaruka kandi kwirekurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni. Muri ico kiganiro umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yaragishikirize yaragize ico abishikiriza ko. Turaza kugaruka kandi kuri bindi bitandukanye birabwa na CNDD-FDD. Muri ico kiganiro umukuru w'igihugu yoba yarakoze n'ikinyamakuru yaga, nkuko uza kubyumviriza neza mu mwanya mutoyi. Byose tuza kubahereza idonido. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ku ngingo ya mbere reka tubashikirize amajwi ya Gaspard Baratuza mu gihe ariko amenyesha ibyabaye muri Kabaze. Bikaba byabaye ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa gatatu 2026. Mu nyuma y'ijwi rya Gaspard Baratuza ukaza kumviriza inyishu Varisito Ndayishimiye yoba yaratanze, ariko arabeshuza ndetse ananyomoza ibinyoma vya Gaspard Baratuza. Wumvirize neza ibyabaye muri Kabaze ku igenekerezo rya 31 kwezi kwa gatatu 2026. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arabisigura neza. Tukivuga ibijanye n'umutekano, turi ku mugwa mukuru w'ubutunzi, aho mu minsi iheze twumvise ibiturika bavuga ko ari sanganya ryaturutse mu bubiko bw'ibigwanisho vya gisirikare. President mwasanze vyagenze gute kugira ububiko bwa gisirikare bugira isanganya bavuga ko ryavuye ku muyagankuba? Ingorane abantu bakunda kugira imisi yose iyo habaye ikintu hariho ico bita ama hypothèse, kwiyumvira mbere kugira ngo ahantu hashe bishobora kuva kuki, bishobora kuva kuri iki, bishobora kuva kuri iki, bishobora kuva kuri iki. Hariho abantu rero kenshi babonye ikibi imisi yose uca usanga bavuga ngo ni ibi. Mu Burundi bavuga ngo urupfu n'imfane birajana. Nagarahuge hajya ko ata muyagankuba ubayo. Je naratwaye kya gisata kiraba ibijanye n'ibigwanisho urabizi. Ni ibintu nzi n'ahantu naguma ngendera ndahazi. Ikintu ca mbere kizira ahari mwene bijya nta muyagankuba ujaho. Mugabo isanganya ryo gusha so Burundi gusa.
muramaze kumva n'ibihugu nta gihugu na kimwe kitagira yosanganya ahubwo bitaragushikira murashimira Imana uti Imana nirahazwe bw'ijuru ko bitarashikira ega vyitwa isanganya ntiritegurwa rirashika rero hajya twebwe tumaze kubona hajya twaciye tuba nta muyaga nk'uburiyo ntaho vyari kuva mugabo amasanganya yo gusha araba kwishi ngo akararo gatoya urazi yuko umucanwa ushobora kuva mu giti utacanye umucanwa ku giti gutya bagira iki si frotema ugize gutyo frota umuhini ku wundi muhini wisuka umucanwa ntuza ikibaho cumye none byasubirwanisha kandi bifise ibintu bisha n'ingoga nuva ubushuhe ahantu hashushe cyane birashoboka ukazibona nka kimwe kiraturitse kubera ubwo bushuhe gituritse gacaye turitse ibindi ivyo birashoboka hajya rero iyo bibaye twebwe ico dukora duca rutangura amatohoza neza yimbitse amatohoza uyatanguye umunsi ntubuyahejeje uragira buke buke urabaza bari bahari twebwe tubaza buke buke umwe wese akavuga ivyo yabonye undi vyazi tumaze kubona tutabibona niho duca tutakwimvira tuti tuje mu bintu fiziki nko kwiyumvira mbebwo niho baharabaye intuguta bigatugutirana hakaba kimwe nko gica explosa kikaca explosa bit umva ivyo tubigira tuza turiga buke buke President kibazo c'amafaranga mva makungu kiraca hanze igihugu ivyo bigatuma nk'ivyankenerwa Ivyo ni bimwe biri muri ico kiganiro urumviriza ukuri kw'ivyabaye muri ka base i Bujumbura mu gihe ibigwanisho vyaturika ndetse abantu bamwe bagapfa abandi bagakomereka. Varisito Ndayishimiye rero akaba yaragiye abazwa ku zindi ngingo zigiye zitandukanye mu kiganiro agiranye n'ikinyamakuru Yaga kwigenekezo ya 15 ukwezi kwa 4 2026 Ndayishimiye yaganiriye ibitare bike n'umumenyesha makuru. Muri kiganiro rero hari ibibazo umumenyesha makuru yagiye arabaza umukuru w'igihugu tugiye kubageza ariko mwumvirize n'inyishu Varisito Ndayishimiye yoba yarabitanze ko icambere umumenyesha makuru yarabajije ngo ko Bunyoni yari yagirijwe ibyaha biremereye nizihemvo zatumye arekurwa. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yishuye yagira ati mushikiriza amazi akizigenza wa Republika yabonye yigenjeje neza abona ko atoshobora kubandanya kuri icaha aca afata ingingo yo kumurekura vy'agateganyo harya ahirahiye akaja ku kibuga c'indege yoba yikwegeye yoca asubizwa mu munyororo. Ikibazo kindi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yabajijwe n'umumenyesha makuru yabajijwe agira ati mbega amatungo yiwe yari yarafashwe azoca ayasubizwa. Mukuru w'igihugu mu kwishura agize ati biriya ni ibisanzwe jewe ahubwo ndiwe noca nigenza neza kugira ntibize binatume bashobora kunyiyumvira nabi. Mumenyesha makuru yabandanije abaza umukuru w'igihugu agira ati mwavuze ngo ntawe ushobora gufunga umuntu agwaye mu mutwe ariko hari nk'uwitwa Christian Butoyi n'ubu aracari mu gasho ntaridegembya kubera yagirizwa kwica ababikira b'abataliyanokazi. Varisito Ndayishimiye yishuye agira ati umuntu arwaye apimwa na muganga si abanyepolitike bavuga ko arwaye apimwa na muganga. Mumenyesha makuru aho yahise amubaza niba yarapimwe. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yishuye agira ati abumva ko babifisemwo inyungu nibo baja kuvuga bati ararwaye. Umushikiriza amanza niwe aca abwira abaganga bakamupima basanze agwaye mushikiriza amanza akizigenga niwe aca amenya ingingo zofatwa. Ivyikambi ya base yo kumusaga yerutse guturika Varisito Ndayishimiye mumvirizi ingene yoba yaravyishuye ko mumenyesha makuru rero yaciye amubaza niba mu mwaka uzaba 2027 azitoza mu kwishura. Mukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye yagize ati n'umukuru w'umugambwe ntazi uzokwitoza mu mwaka uza ni inama y'umugambwe igena witoza. Ikindi kibazo umumenyesha makuru yabajije President Varisito Ndayishimiye ngo mbega mu bisabwa kugira CNDD-FDD imbere umukandida harisungwa ico kuba yarafashe umuheto. Ivyo mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yishuye yagiye ati oya birya vyaraheze amatora adaheruka yabayemo imyidogo myinshi ngo ntubona ko umukuru wa seni ahengamiye ku murwi umwe. Mu kwishura mukuru w'igihugu yagize ati abamenyesha makuru niho muba muri mukaja murashikiriza akanenge baca bagakosora mbere birampimbara
raba nk'ubu amatora aregereje ariko abarundi baratekanye nta n'umwe ariko araranda imitsi, byerekana ko demokarasi yamaze kwinjira. Umumenyeshamakuru yarabajije ati hari abavuga ko amatora yohebwa amahera yokoreshejwe mu gutegura amatora agakora ibikorwa by'iterambere. Umukuru w'igihugu yishura agira ati ego jewe nararavye birya bihugu vyo muri Afurika biteye imbere ntivyatejwe imbere n'amatora. Ikindi rero umukuru w'igihugu yabajijwe yagira ati ababivuga uko bavuga ko hako aba amatora y'inkinamico yopfuma hava. Umukuru w'igihugu we akishura agira ati nyamara uko sivyo, abo ntabavuga ko demokarasi ari uko batsinda gusa, nyamba arabivuga bati natsinze ayo matora nashake ahebwe aho sindabishigikiye. Umukuru w'igihugu rero akaba yarabajijwe n'ubundi bagira bati mbega kuba umukuru w'igihugu yari indoto yawe kuva kera? Perezida Ndayishimiye aravuga ati oya, demokarasi warwaniye niyo Rwasa, Nyangoma na Leonidas Hatungimana bagwaniye. Umukuru w'igihugu arishira ati hari ababesha ngo demokarasi ni imigambwe myinshi, narasomye ibitabo sinabona handitse ko demokarasi irangwa n'imigambwe myinshi. Barya twafatanye urugendo ariko bagiye mu bindi, abantu babiri barashobora gufatana urugendo mu modoka, mwagiye ku maziko ubundi agiye mu bugeni. Hari ikindi kibazo rero umumenyesha amakuru yabajije umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kimubaza kiti mu muryango w'ibihugu bya Afurika harimo u Rwanda nk'ubu habereyemo inama urashobora gusimbira i Kigali? Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaberisha yagira ati ego hariho ibibazo tudashobora kujana mu bindi bihugu. Ikindi kibazo rero umumenyesha amakuru yabajije umukuru w'igihugu yagize ati mbega nta kuntu inzego zijejwe umutekano zocunga ku mipaka hanyuma imipaka duhana n'u Rwanda ariko amayira akugururwa? Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yishura agira ati oya, twuguruye boca badutera. Umumenyesha amakuru yabajije umukuru w'igihugu ati Uburundi nibwo burongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, hariko icyifuzo c'Uburundi co kurungika Macky Sall kwitoza ngo harongore ishyirahamwe ONU nticyatewe neza, vyoba vyarapfiriye he? Perezida Ndayishimiye mu kwishura yagira ati ntawe ukundwa na bose, umuntu yitoje bashobora kumutora canke ntibamutore, bamutoye buba ari uburenganzira bwabo, batamutoye nabo ntibaba babenje. Ikindi mumenyesha amakuru yabajije umukuru w'igihugu yaramubajije agira ati William Ruto aherutse gutangaza ko ishyirahamwe rya Afurika ritarashikira uburongozi bubereye. Ubwo busesanguzi bwa perezida wa Kenya ubwakira gute na rirya ari wewe urongoye uwo muryango iki gihe? Umukuru w'igihugu yishuye agira ati si vyiwe gusa ni vya twese turiko turabihinyanyura, hari abirirwa barabiba amacakubiri afatiye ku bwoko ku mbuga hwaniro bazohanwa. Umukuru w'igihugu yishura agira ati barya ni abantu bafise agahinda ubu kubera bari babayeho neza igihe bariko bakamisha amacakubiri y'amoko, n'abarozi bazohanwa hisunzwe amategeko. Mu bindi bibazo rero bitandukanye umukuru w'igihugu yabajijwe n'umumenyeshamakuru bati kuva ku wa 18 kwezi kwa gatandatu 2020 utanguye kurongera igihugu nibihe bintu bibiri umaze gutorera umuti? Umukuru w'igihugu akaba yarishuye agira ati ivyo natereye umuti tubisanga mu civugo turi kumwe twese birashoboka, ngo umunwa wose urafise ico ufungura, umufuko wose urafise amahera, naciye negeranya urwaruka turatorera umuti ikibazo c'ubushomeri byari biteye ubwoba, nashitse ku butegetsi ubushomeri n'inzara birembeje abantu, narubatse ibirimba vy'umukuru w'igihugu nongera ndubaka n'ikibuga c'umupira w'amaguru stade Intwari. Umukuru w'igihugu yabajijwe n'umumenyesha makuru ati benshi mu rwaruka bafise indoto yo kwigira hanze, wibaza ko ari ukubera iki? Umukuru w'igihugu akaba yarishuye agira ati burya n'abazungu barapagasa, barya ni abadafise impano yo kurema no korora, jewe ntibintera ubwoba abantu bariko baraja hanze nk'abaganga ni abasuma, igihugu giheza kubaha ubumenyi bagaca bagenda iyo babahemba menshi kandi uburyo igihugu cabatangiye bataburishe, barya bafise umutima wo kudakunda igihugu ni nko kwima uwaguhaye. Ikindi rero mumenyesha amakuru yabajije umukuru w'igihugu ati none hariho amahirwe urwaruka rworonka ngaha mu Burundi yotuma rutagenda? Umukuru w'igihugu arishuye ati uvuga ngo aha mu Burundi wabuze ico ukora, jewe nateye igipimo c'agakawa niga mu mwaka wa 5, jewe niga mu mashuri mato naravyuka saa 9 y'ijoro nkaja gukuba
amakamba kugira ngo njishe ibiziriko nzoshobora kugira nkuremwo amahera maze gukora muri leta naciye ndima ibizinu ntora n'inkwavu ubu nivyo bintunze n'umuryango wanje. Umumenyesha makuru yabajije Perezida Varisito Ndayishimiye ati none ga Perezida twese tuba aborozi? Umukuru w'igihugu arishura ati oya, urashobora gusanga nk'ingabirano yawe ihagaze ku kwegeranya amase uzoha abarimyi. Ikindi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yabajijwe imiti, ifumbire n'ibitoro ntibiboneka kubera ikena ry'amahera mvamakungu. Inyishu irama igeze hehe ga Perezida? Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yishuye agira ati amahera y'agaciro ava mu bikorwa by'abenegihugu. Umunsi abantu bokwibaza bati mbega iyi miti, ibitoro n'ifumbire tubona biboneka vyovyo biva hehe? Boca batahura ko bisaba ko twiga ingene twongereza ibisanzwe biboneka. Ikindi kibazo rero umumenyeshamakuru yabajije umukuru w'igihugu yamubajije agira ati wigeze kubwira urwaruka uti iyo bitaba ibi bintu vya politike banzanyemwo vyo kurongora igihugu jewe mbageze kure, ninde yakuzanye mu vyo kurongora igihugu utabishakaga Perezida? Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yishwe none ninje nizanye babigusavye ukanka uba uhemukiye igihugu. Jewe narigeze no gushaka guheba igisirikare kubera umushahara muto, ariko nca niyumvira nti mbega n'abandi boca bagira nkanje umutekano w'igihugu vyoca bigenda bite? Nca ndikubita agashi ndagumayo atanuwurinze kumpanura. Ivyo rero biri muri bimwe bimwe umukuru w'igihugu yagiye arishura kandi akanashikiriza ku bibazo yagiye arabazwa n'umumenyeshamakuru w'ikinyamakuru Yaga. Inkuru rero zibandanya kuja ahabona ni ingene Gaspard Baratuza yoba yarabesha, ariko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akamubeshuza. Mwumviriza ko rero ibintu bitagiye koroha, umwanya n'umwanya urashobora kumviriza akantu kabaye kandi gakomeye cane mu gisirikare c'u Burundi. Dukengurukiye mwe mwese mudahwema kudukurikira, mbasabe kugira ntimucikwe n'ibindi bitandukanye tugenda dushikiriza kuri imbonesha kure ya Hejuru TV umunsi wose w'igenekerezo ya 16 ukwezi kwa kane murantunge ya 19 ukwezi kwa kane 2026 tuze gusubira rero mu makuru n'ibindi byinshi tugenda tubashikiriza. Bane bahezagire mubandanye kugira uwa Mungu mwiza.